Iyo mpunzi yaraye yishwe mu ikambi y'Inyarugusu mu gihugu ca Tanzania yarizwe nka Minani Albert, yari umugabo w'abana indwi nkuko vyiganwa na bamwe mu babanyi b'umuhisi nyakwigendera yiciwe mu murima wiwe w'itomati aho yari karakora ari kumwe n'umutamukanyi wiwe. Hari nk'igihe c'isa 11 z'umugoroba. Intandaro rero y'ugo rupfu nkuko zimwe mu mpunzi zivyigana nuko Minani Albert yirukanye inka zari zije kumwonera umurima. Ryabaye ikosa ryahanishijwe igihano cyo kwaka ubuzima akerewe butungwa. Ngaha aye mu ntara ya Nyarugusu izone ya 11 ikizizi ca iyindwi 8 kuri kabiri mubanyi wacu Minani Albert baraye bamugandaguye aho yari yagiye kuvomera utunyanya udutomati bari kumwe n'umufasoni wiwe. Umufasoni wese dariruka aza kutumenyesha yuko umugabo wiwe bamwishe. Abamwishe ni abatanzania mu bwoko bw'Abasukuma bafashe inka basahurira muri uwo murima wiwe azihinze baca bamwirukako bamubwira ati kubereka zihinze bazireka zikarya iyo mirima yiwe. Bamukubita ubuye mu mutwe aratemba baca baramukerera. Ikibabaje kurusha ku bw'izo mpunzi nuko n'igipolisi caho bagitabaje ntihagire ico gikiza. Nyabuna impunzi nizo zabaye nyene amakosa imbere y'abapolisi, bagasaba abajejwe impunzi kubakingira. Nukuri birababaje, turiyamirije nukuri ububi n'ube bw'igitero turakorerwa twebwe ngaha impunzi za Nyarugusu. Nukuri turababaye cyane. N'ikibabaje uburongoye igipolisi yadukankamiye ngo ntitwari kugenda ngo kuraba ikiziga cacu, ngo ndi yaduhaye uruhusa, ngo ndi yaduhaye ikibara cyo kugenda kuraba ico kiziga, ngo hatugamenya amatesi ngo dufunga, ngo nk'uyu mupapa ngo abayareka ngo ugenda hariya, ngo imisi yose barababuza kuva mu nkando ntitwemera, ngo nk'ubu uwe gutuziziki, ngo mbere ngo naho batari kumwica ngo bari kuva bamukubita bakamubwira ikimuga. Turatutswe turagesera turasabye makungu ntageretse adukure muri kano kaga. Iruhande y'ubwo bwicanyi bwaraye bubaye, amakuru avaho mu ikambi y'Inyarugusu amenyesha ko izo mpunzi zisanzwe zikorerwa n'ayandi mabi atandukanye harimo kubaragizwa, kubuzwa kurangura imirimo yabo n'ibindi. Uruganda rwa Erupeya ntiturashobora kuronka urongoye ikambi y'Inyarugusu kugira agire ico ashikirije kuri ivyo.